nibaza ko karibu muri sanze. Sorry nibagiye kwazimana. Kanyange oh my god. What the fuck? You house girl? My house girl. Really? Of course. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de vous rendre ici, surtout quand vous avez dit. Kumenga mwakozwe mwiforoma imwe Ararenze. Pastor Jerry oya ni byiza kandi felicitation kuko mariage yanyu izoba ari fire. Hemwe ndababaza mwibutse ya makado yego sawa Marlene, mwaje kutegura? twe twahejeje kera ahubwo twarindiye mwese yamarira yahanaguye ubu ndishimye meze neza kumbe kwisa abantu bararutana uyambereye muganga wese nigeze kukubwira yuko ubonye abashitsi binjiye ko uca umuvuye mukagenda. Sinakujije ko wicara mu bantu ngo urateranya nawe ofisi jambo yako ushaka kubabwira. Bashigenda. Wazi na wa musi twabikora yuko nakubwiye ko nari mu minsi y'agasabo. Sheri turambaye ibara ico bita ibara. Alex na Marayika. Tabazi habaye iki? Yatsko ndakubwira hawe mukuru wanje bwanagenda gusaba n'icyo guca mu mugabo wawe. Sheri. Meresi kwanza. Umengo ntunezerewe n'ibiki gasheri kutanezerewe. Je numva afise ubwoba. Ubwoba bw'iki? yafite ikibazo cy'ujya muhungu Alex abereye pare Sheri kukazi zagenze neza. Ivyo urafise urushaka kubimbaza wewe.